just nigeze menya papa. Okay. Bon ndamuzi izina. Izina ndarizi. Ntawuzi nta urabona. Ntawe ndabona. Urumva si umutima mubi kandi nkeneye kubona. Bon ndakeneye kumubona. Mpayiko nasa bavuga ngo turasa ariko sinzi nkeneye kumubona nyene mu maso. Nta musi nimwe muravugana kuri telefone. Ntaje giwe nta nagashatsi akakamwe nzi. Sinzi kwanza ngo n'imishatsi ifise iva kwande. Ariko ya mama Byagenze gute kugira Byagenze gute umva izo ni histoire za umuntu bitangaza avuga ati uyu muntu avuze ko atarabona papa wiwe akaba yavuze ko afise bakuru we n'abatoya biwe bigenda gute makuru byagenze ivyo bapfuye bindi byatumye ico nico tuma je ntamumenya papa wanje ico nico tuma kandi nta namubona nico tuma tavuga ati kanje kura mukobwa wanje hageze basi ndamuramutse amenye isura uko biri kose je kukintu nakuze mvuga ati mbona ukunasa icaka bimenye basi nabantu twatuvuga je mfise ifoto gusa yonyene ya papa wanje nico sinzi isura iyo foto n'ubusi ndanayibuka niko gusa ko yambaye uniforme z'igisoda Yes, bakunzi ba ya Gatech TV reka ndabaye kazi nangenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cacu ceza c'u Burundi waburi muri diaspora ndakubwire ngo big ups and don't give up. Yes. Yo nangu ikiganiro rero je guys bana muguma mumbwira ngo guma ntwenga no kuri ewana kuryoherwa niyo logo yanje c'est mon logo. My God. Okay, c'est mon logo kuryoherwa ni logo yanje. Muri ngaha rero mama mubizi ko ari toujours mignonne kuri micro za Yaga Tech TV. Iyo ngaha rero kandi ikindi kigira kabiri mama mubizi ko ntari jenyene mba ndi kumwe no mu invité uno munsi twenga please. Mama mubizi ko ntari jenyene mba ndi kumwe na mu invité. Mama invité uno munsi nko kwabibonye je suri ko yiwe ndavuga ati okay. Wariremye cyane. Bite vraiment. Yademye kwa mbere. Bon, merci beaucoup. Ndashimiye ya Gatech TV. Shaya ya kuona ya ntumiye. Usikene dukaze wewe. Duki? Platform yacu. Hewe na mavuta n'ubuki kandi niki. Ibintu bimeze neza. N'amata. Okay. Aha, je ko ndakuzi nuribaza ko andi turakoze turagusavye basi widondore CV yawe ejo hari abanavuga ngo bave ngo CV yawe ngo wapi kwere ngo CV ni ndende bari ko ni ndende basi ko kwidondora umuntu acengira ukunye biko ko kuno kwidondora uko kwidondora umuntu ku buryo avuga ati okay uyu mwana azi kwipresenter vraiment okay no kwisubirwa ko domenye makuru ndahoze okay akibazo reka ngira ko onye cambere kamvuga ibintu biri principal yes nitwa izina naho n'abavyeyi mishimwe santi ariko benshi banzi kuri Cycy ariko nshaka ko nakandi ku ma social media ariyo Cycy adore 23 ariyo Cycy adore 23 23 ça veut dire 23 ifite goro zibiti 23 ya mbere ni mu 2003 vuga nige navukiye je ndabibesha donc bijya busa bubiri nje ndabukura ko aca 23 ica kabiri cy'bisigura nuko nuvuga ati ndi umwana wa kabiri mu bana batatu tubona wa kabiri mba batatu inkumi gusa turakobwa gusa turabakobwa batatu mama wanje yarahezagiwe ase ibikobwa vyiza cyane by'amacouleur yose ndagashireko azuizo wirabura azunuse chocolat oni jewe ushaka wirabura ni bon ushaka n'inzobe turase mwarabu ushaka kubyibusha nawe ni sawa turamuvise ni sawa nuwonze nko tutabimenya neza ko nuwonze arahari nkabandi umesha makuru yego kuri nihesha hajya miradiyo anavuze ko mvugira ku isamiriza vya vrai bon kira giza si plutôt ijwi giza nta numwe abikubwira okay vugisha ukuri ako nturi wa mbere sidi wa mbere hano baramfiriye kujwi cyane okay dusangiye byinshi na bya bintu navyivuze
12 12 nyene n'inzu yakaragazira kandi abibike naje dumesha amakuru nkora ikiganiro kwisamirizi ca business no kuvuga urumva ko ndi business woman ego you are business woman ego akomeme si muze ni bon hama tuvugana ivyunguka barekuzana amahera bazana amafaranga bazana amafaranga amayide menshi imigambi ni myinshi so ifite ndafite umutwe ndafite mind ndafite smartness mu vyinshi ego biri radio zana faranga gusa umutaye hama kazi gakoreke ibindi ni mu kandi vraiment je guys reka mbanda kuvuge nanje ava yuko tutandukira sujet du jour uyu mwana maze gukoresha abantu ibintu byinshi ndabwira ngo ni beza ngo nini na nini mugabe ikirenze kuri uyu no mukozi vraiment respect ndakunda ndakora vraiment rero abantu bumva bo gushigikira ntibabure vraiment kubicishamo ngo bavuga ati ewa no cyane cyane ntonda kubona mzanya abakobwa beza ngaha ewa nkabatapatava ngo ni beza ariko ikirenze ko cuno munsi kuri uyu n'umukozi nukuri akaba afise amafaranga jewe ndamusabiye akazi ariko zikora umukobwa yigeze kuronka akazi twigeze gukorana bavuze muri debate ko turifinira rero umuntu ari muri Swede piga simu ati akazi kiwe ndamukeneye ndamumuha barumva twadukora ubuzi ndashaka umuntu ashaka umukozi nyamukozi ikintu ca mbere ico namamvuga ikintu ca mbere kigoye n'ica kabiri ica mbere no uko uba decide kaba determine ica kabiri ni kugira ubwizigirwa ivyo biheze azga kukunda ikintu cyose ukora ibisigaye byose biza mu nyuma vraiment big up sana sije no musi rero tugira tuvuge ingene hari abantu babaho bitwengera niho twari tugeze umenga abantu bitwengera ugasanga umuntu ari twengera amerewe neza kugira nk'ata bibaza afise mugato ashaka kuvuga kuri bajya abana bakuriye mu mafamiye like apana kuvuga ngo kuhandi nande iwabo mugabo bumva abavyeyi ku matwi mugabo batabana itangaza cyo kubika cyangwa ukamenyana na papa wawe nkuko bamenyana no mo inconnu muhuye quelque part nkuko twamenyana nanje twarahuye one day bajya abana rero bijya buzima babayemo we muri rusangi utangiye kutemanyaje iwawe mugabo nk'igi ubona muri societe wowe ubona bajya abana bakunda kubaho gute mu buzima niki ubona bikunda kubagora bon cyambere echa kuvuga abantu kanishiremwo ko yakora nje kibazo nakigize umuntu yakuze atumva abavyeyi atababona hari nushika atanabazi akabumva cyakumva nk'izina umengo ni izina ge wa muboyi wo muhira canke wa muntu wahehe wa muntu yatagira agaciro kuko kukubwira ati iri zina ryangana kanaka niryo ry'umuvyeyi wakuvyaye ukaryumva umengo ni muntu wo mu kindi gihugu utanazi burya birababaza birababaza ibintu byose yego biradushikira turababara ko dufise umutima kandi dufise n'umubiri ariko ikintu gihari ni eske uriyakira eske uvyifatamwo gute kandi ica kabiri ivana na age vyagushikiye burya umwana yavutse yumva ko umuvyeyi wiwe ahari ataranapfa hamakarinda kura atarigana namubona yumva izina uyo onye ashobora kugira ibikomere bivanye n'ibintu bitandukanye icambere ashaka kuba yumva histoire y'umuvyeyi wiwe yaba umama we canke papa wiwe ata kintu kibi yamwumviseko ni kuvuga ubwo agira stress y'ikintu kimwe conyene ni igiki catumye basi ntashobora kwasi kwa ndamubona ntamubona ariko umva nta gikomeye kininiya akurana agira ico bita absence kuvuga ngo harabuze absence y'umuvyeyi nivuga onye akeneye babandi bamubera mu kibanza bamubwira mu kibanza c'umuvyeyi ica kabiri wa undi nawe yakuze avuga ati habaye ikibazo ca mama habaye ikibazo hagati y'abavyeyi swati ya trompe umuvyeyi babukwahukana swati yagira abana bagira igikomere rero ndosanga jewe dufate mfise papa wanje yashaka kuba atigeze abana neza na mama wanje akaba yaramukubita yaramuzana kandi bagore yafise nyine ingeso zibi mva ko za ingeso zibi umva ko zigoye gusupporta uwo onye
niyakura kugira azogere mariage mon cher biragoye avuga ati ewa igikuri nubwo yoyigira rero kibazo rero nibwo yigira burya enfance y'umuntu iragukurikira even no muri marriage ego iragukurikira ibintu wabayemwo bira affect urugo rwawe kugira avuga ngo ko muvye wanje yandeze niko nzorera abanje n'agashahu wakuze utumva abana utabona utekura kugira ikigongwe umva ukuntu umuvyeyi wawe akwitaho yumva umuvyeyi yarari inzara wewe ufungure ivyo wakuze utabibona uzohebera umwana wawe gute wibaza ko ari batanashika mu rugo ibintu bikunda kubagora kenshi bataranashika kubaka Jean nk'ubu nka wewe kuze muri ubwo buzima kuri jewe ngenda mvugiraho gato je nagiriwe ubuntu nagiriwe ubuntu twarabanye na mama wanje kuva mvuka ntivyigeze bimbere igikomere kubera ko basi no muri commentaire baza kuraba iyi interview abandi c'est sûr baza kukubwira banzi nta nuwaza kukubwira ko ari yagira nambona shavuye jamais de la vie sinibatswe urambona kugira uzomarika ni inkoro y'iryosozi nuko nzo natwenze cyane iryosozi cyubane nibaga n'amazi yawe niyo munezero keshi ni munezero kuko uzone ngo ndarizuku unye ngo kubabara subwo ngo nuko ntarira ahubwo ndarira ariko kugira uzobone ngo ndiko ndarira basha byano bimana biragoye ahubwo je ikintu novuga yuko kingora gukumbura ntukumbura ndakumbura gusubya umve kukunda gukumbura urakumbura inkumbura ntukumbura ugenza kumbure kandi nanje wari wankumbuye ndumva ndagukumbura ariko uvyumva ko nzize ndagukumbura sheri wanje uri inkoramutima nukuri ndi inkoramutima none waje muri mutima wanje ati kasigura impamvu je narakuze iyo busanzwe nigeze numva kubera ko Jean Contwe tuvukana umengo mukuru y'uwundi ni n'umuvyeyi w'uwundi sivyo je ndafise mutoye wanje ego ndi mukuru wiwe ndi n'umugenzi kandi ndi nka mama wiwe nuko twakuze mukuru wanje yakuze umengo na mama wanje n'umugenzi wanje kandi na kansiyo wanje twagiye kuba séparé je nakuze gatoya ko twasepara umwaka umwe uwo mwaka wagiye guhera oya twarabana hama tuja gushaka kuduga rugura ingozi aho mama yagiye kuba ariko ikibazo mukuru wanje yiga mu wa gatandatu ico gihagenze amakoncours nibwo ntiyagushobora kuduga acaja kuba kuba grand parents banje kuba nyoko na sokuru rero kweko bitakunda yuko yaduga we yasigaye je ca ndaduga na mutoyi wanje rero tuduze je narize rugura ingozi abantu baze ko ntarimye rero wararimye ntawe shawari narimye ntuwa n'inzara ingozi bose bararimye si bose barimo ariko antukasi nkandi abwe ngo namatango ava kwikinga oya wari je kinco nyene ngora ndatinya inka byo ngora gukama ko kazi nako nzoshobora gukama byo tuzazokora abantu kuri ndatinya inka yende urakama oya sindakama muga ndabikunda kubikunda ndabikunda uvyumve yuko bokama ndi impande yaho akora no kuyikora ko nga maka utangure nanje none nogereze anyway hama jewe ndarahize umwaka nari nkiri umwana nize umwaka wa gatatu ariko ko umubiri wanje ngeretswe ko nari nkiri umwana nkigeze kari bwa mbere nduze ruguru kandi ntibigeze supporta igihe cyari c'imvura kwa gutera support sinashoboye kwiga neza uwo mwaka narayobewe candagaruka ino ako cashikira kwa nyukuru wanje na sokuru wanje casoye guhura kandi na mukuru wanje gusa icangyoye bana bimaya ndababwira nari mvuye mu muryango vyumve kuri kumwe nabo muvukana na mama wawe uburi umuryango burya umuvyeyi pampa utore wese ashaka kugutuma ya absence guide ihera ni kuvuga umwana yakuranye n'umuvyeyi umwe yaba wakuranye papa wacu yakuranye na mama wacu nobwira umuvyeyi numubwira gege dushoka cose ya absence yo kumva wa undi muvyeyi wundi uyimuhezemo
nico gikuru je gembana na mama singize ndayumva cyane kandi nari ngira umwana arantagoye cyane umuntu agenda kugora agiye ushika mu myaka ya 8 10 kuko abagize ubwenge cyane amva bakeneye umuvyeyi abakeneye papa ko conseil mu papa n'umwa conseil za mama je rero gusa cangira imana iyo myaka nagiye kwijamwo so kuranja cambere mu papa wanje kubera ko muhira nakoranye na tantine nje yambaye hafi mukuru wanje maternelle ko je singeze nkurana kwa papa shaka nyine kumenya nta numwe kadavuge neza mumva mvuga mama mama twamico yavuye ko voilà je mvuga mama eka kedabwira je sinigeze menya papa okay bon ndamuzi izina ndarizi nta urabona ntawe ndabona urumva si umutima mubi kandi nkeneye kubona bon ndakeneye kumubona mayiko nasa bavuga ngo turasa ariko sinzi nkeneye kumubona nyene mu maso nta musi rimwe muravugana kuri telefone ntajo giwe nta nagashatsi akakamwe nzi sinzi kwanza ngo n'imishatsi ifise iva kwande ariko ya mama byagenze gute kugira byagenze gute umva izo ni histoire bitangaza avuga ati uyu muntu avuze ko atarabona papa wiwe akaba yavuze ko afise bakuru we n'abatoya biwe bigenda gute makuru byagenze iyo ni histoire kuri mama sinivuga ko vyinshara ariko ikintu cabaye mama wanje agize ibikomere vyinshi cyane kandi mpamvu uvuze mama wanje nabi vyumve yuko twosara tukagwana bikaba ibintu birebire ndamuha cyane mama wanje yagize ibikomere vyinshi sutobango ni babibasha ni babi yagize uwa mbere navuga ko nivyo ndibabesha usanga birashitse umuntu mweko muna nitegurira na mariage ubanza go kuja mu rugo akaca guteyamwe umwindaka akaca yihakana uwo no kuhavutse mukuru wanje kuri papa wanje ni papa wanje n'umusirikare umusota umva ndagwara je bonje n'umusoda ivyo ndabasoda kunu kera babe bameza twunu babasoda bashaka kwa twa mu ntari indi mu ntari umva sukunu bagenda bavyaragura aha je nukore navutse ariko muri ngaho onye babe bafite histoire nziza iyo nzi ni nziza iyo bafitaniye gusa yagiye kugira defo ahantu hamwe yuko papa wanje afite undi umugore mama wanje ni muvyevura kandi umuntu w'imfura cyane ni imfura hako rero ja kutana n'undi umugore yabaye buje uvuga ati jewe yaragiye no gusaba n'imbabazi mama wanje je maze kuvuka ati jewe mama wanje ntavyo narinzi yuko umugabo yubatse na mahoro menshi hakuno bavuga gutanga inzoga kugira mu finalize ibibazo byanyu mushe ibirumba rundi bayikunda kubigira yaga natanga ivyo kunwa asaba ikigongwe umugore Jean umugore yari bakanye na papa yego ariko ivyo bapfuye bindi vyatumye ico nico tuma je ntamumenya papa wanje ico nico tuma kandi nta namubona nico tuma tavuga ati kanje kura mukobwa wanje hageze basi ndamuramutse amenye isura uko biri kose je kukintu nakuze mvuga ati mbona ukunasa icaka bimenye basi nabantu twatuvukana kuri partie ya papa wanje akora byo nigeze menye rero kukuntu rero bafite n'ibindi maybe bapfuye bigeze umenya haba bon ntabyo nigeze menye nzi aho gusa yagiye mama yagiye mugore yarati barubakaye ariko ndavuga ati ibyo bafite ibyo bapfuye sivyo twebwe rero turaba victime y'ibintu abavyeyi bacu bibashikira ariko nivyo tuma tubanga nibankane entre eux bana jewe oya kwanza hari sindakuzi ariko sindanakwanga ariko kandi sindanagukunda vyatari ndakunda kubw'amaraso gusa ndumwana wawe nifise amaso yawe ubundi bwo niwoza ariko je mama nakubwiye ko sinkumbura kandi avuga nje ko ndavuga mbere mpamvu nakumbura ko kuntu sinigeze abantu kuri jewe bari cyane ku mutima yari mama na mukuru wanje umva nabaye séparé na mukuru wanje umwaka wose ntamubona sivyo munyuma umwaka uheze canja kubana na mukuru wanje kandi rero na nyokura sokuru n'abantu bavukana mama wanje namubona rimwe canke kabiri mu mwaka shiza kumbwiye ko mfite imyaka 8 nabona mama rimwe canke kabiri tutakuza amasantima y'inkumbu gute ndivuga nje nzo ngo ndagukumbuye ndashobora gukumbura hama nkakuraba ndakuravye uku nkihumwa nkakuraba
hamwe uvuga ati bana sinakoze ikihe kibazo nagize iki kuje ndakunda kuraba cyane ndibaza ngo nzwibora ivyo biheze mvyuve ko inkumbu ca zihera abasigaye vyuko ndakuramutsa kandi umva ko ndanakubwiye ngo ndagukumbuye ndabaje telefone ndanditse ngo nca ndagutelefone ndagukumbuye ucugira ubwoba Nashere wanje kandi sinzingira na abona n'imfise cyane nagize ngira nakumbura gake danke barazikira umusode ndakubaze no Kese ndi romantique cyane entre ton romantique cyane biteye ubwoba ariko vyumve yuko nwambwira byo vyuko ngene usangaha Okay nongiye ngo bya bindi byuko ngo rimwe ku munsi umwe sibica uvuga ngo umutima uragwaye kuraguruka ndi kumeze neza yo bihetse ndashaka ndakubaza ofete twabivuze nk'abandi wavuze ingorane zikunda gushikira abandi ariko niyo kitubwira histoire yawe kuko tugitangura sujet wamengo tugira tuvuga abandi mugapullo mu maturi kuri wowe ni ryari wewe bihora bishika nta munsi numwe biragutera gahinda nguvurarize uvuga ati yabandi ubonye nk'ikintu ubuze ngo uvuga ati abayane kumwe na papa ibikimba ndakironse cyangwa ukabona abandi bana bari kumwe n'abavyeyi babo bose basohokanye wumve biragukomerekeje quelque part bon nivyo yako ndavuga yego kuri twese en général vana ni absence ni zari nako ndavuga ni absence do bivana ukuntu wacugenda uregwa sivyo ikintu gihari jewe umva kuri jewe kuko nakuze sinigeze nkura nabi cyane ko nkiri umwe ko nakiri umwana avurugana cyane sinigeze nkura ku buryo ubuntu vurugana biteye ubwoba ku buryo bankwita bambwiye ati umwana wagize uko umwana wagize uko oya je ikintu nkundira papa wanje ubwo ntanamuzi cyanamukundiye ndibuka yuko bambwira musanzwe mukuru wanje yamyambwira ati we ntabwo uri ndayishushu sivyo ko indayishushu ni yindi batera hama bikaba byaheze ariko jewe c'est différent papa wanje yitayeho cyane mama yego cyane cyambere igihe navuka jewe ngo harabaye fete ikomeye cyane mu muryango nta pana mu muryango mama ngo papa naba oya menya ko ari toute la famille basokuru habaye ababanyi habaye fete nini cyane ku buryo bahise banyita ishimwe bwa mbere papa sokuru wanje yaje kuraba mama hano yarabo yego byatumye bati uyu mwana ni ishimwe mu muryango impamvu havuye izina ryanje ishimwe kandi bavuga ko nteye umunezero cyane ndonatwenga ndatera abantu umunezero ndavutse twenga nta wa nagutse rero iseko navutse nzonje mwona twenga ibyo ni byo bwafyu atkura iruzenya ze kubona amaganda urayazi y'amateke amafyiru bana ufashe ukacugira nkuko ngopku kacaga piyo gari ntiwagoye mama sinamuvuruze n'ubuzi nibaza ko muvuruze ariko data gasitari gato kunavutse byo yopfa abantu binweze mama yarashize ko amazi ashuje gacumbe je ko amazi ari gacumbe ubwo nyene hagurutse sinzi ko yige bishika umuntu akavyatagiza igisi navyonse gusa yapfuye guhaguruka azabona amazi ko kwatsi kubanza ukabona amazi ngibona amazi ubwo nyine yagiye muri saro umuganga w'umubanyi aje kumuvyaza inyuma ya 15 minutes wavyaye sagenze gute sinigeze ndamubabaza umwana wa mbere nigeze ndamubabaza pourtant navutse mvyibushe yego numwana ntigeze amuvuruga nta kintu kimwe atwarije ngo ati nyene ndishimwe nyene uvyo yego vrem kiruce namuvuriza ni kimwe gusa meshere naronka kwa kutabyibushe ko tubona wo naronka naronka ku buryo baba bati narivyukira ngo nkarisinzirirako kwinde ngana uku rero kuvyo no kudavuga kuri jewe impamvu nagize ntababaye sigeze mbaba haba muri famille haba kuri mama wawe kuri wewe sorry iyo vuga ngo umuntu ngo urabona andi bantu ngo ukababara nzigeze bishikira oya gusa ndibuka niga 6e nkuko onye nganje 7e ntango 7e ahubwo hari ukuntu abana ba 7e avye bumva abaye etape yindi bugize mu mashuri mba secondaire mwaragiye muri secondaire kemba secondaire wasanga abana babo babaherekeza abavyeyi nubwo bakuze sinigeze ngira
ico kintu cyo kubabara ngo baraje ko nanje nyokuru wanje yarantwaye inje kibazo nico kintu canyoye ariko bako ate du story bashaka kumva du soko ate nkuru papa wanje ameze ukuntu ku papa yamanzanira ibimana canda bahiya ukavuga ati ntivyigeze bimbabaza ariko ndibuka bageze kugira ngo vy'abakobwa vyuko kuteramukura ubw'utuntu tudukundi genre dukanu kakarigara atwumwe imbuye zibiri zikurikirana bako bitera inkuru karavuga nk'abantu bakuze batakuranye n'abavyeyi genre bavuga ati bana bavyeyi barapfuye canke ntibageze bamenya basha baragiriwe ikibazo nkunda kuvuga uvyumve kankunda no guseka ariko uwo munsi nabaye pose ku ishuri sinari muri bako navyumvise ndavuga ati sha je kuntu banza abantu no gubameze ukuntu kumva ko ndanagwaye ko je mbonye kishabonye numye bimvira ngo ndagwaye ko ndagwaye utera inkuru kango mantwenga ubuje natanga utera inkuru canda n'abajamo bashima kubera ico je uriyo yuko kuvuga papa wanje amvyara yaciye mvuga sokuru impamvu je navuga ko igihe nabatsipana na mama nashitse mu muryango wa nyukuru na sokuru sokuru yambere papa baje ego baba aho mba niho baba gusa sokuru wanje yarapfuye yari yapfuye donc byari biryoshe ko ndabivuga ati sokuru ariko nkabivuga ati bashika ndabwira umuvyeyi singa nkusha papa singa nkusha sokuru navuga umuvyeyi araryoshe meze ukuntu yitwe ukuntu je impamvu vyanje kubera ko mfise amasouvenir menshi na sokuru wanje sokuru wanje yagize ingwara yo kwibagira abantu ibintu vyose meme nahaba ariko je ntigeze nyibagira yagize ingwara yuko ntiyashobora gutanga na mayirasiyo kubera ko ndagutana kuzi ni kuvuga ikintu cyose ceke nka gestion mu nzu bahera kuri jewe genda usabira iki niki genda usabiraya kuko no kwibagira yaribagira nka ahantu amahera kugeza aho je nataye ndamubesha so kugiye gufata bus ngiye gufata taxi uzotura bahi nimero kashada nimero ya mukuru wanje nk'umukuru wanje ati bazoce ba telefona niyi bazoza barashirako kugira abo bahemba uzogendana amahera aba boss nibagendana amahera akaja vyemera twakundana cyane kandi uko ndi munakaze gose ahantu tuba abantu babahazi bayita shemesho harateye bwoba hewe narabonye ateye bwoba ku buryo ntantu baza guturamutsa kuko muri quartier kimutama abantu basheba kora muri ville isoko yahiye vyamubeye ko na depression kuri we gatoya niyo mpamvu vyamubera ikibazo benshi bari bamuzi kwazi ko uzabusangura muri famille ha tukomeze yo Satsa tuvukana n'inyoye tuvukana iyo ni gazero wanje numva ko papa wanje atembere ndumwana mukuru wanje utanagirango ndiganze nanje nifuza ko no muhereze wa papa wowe umuhererezi wiwe umuhererezi wiwe kubera ko sindumuhererezi ko bakunda kuvuga ko meze nk'umuhererezi alors que ntari umuhererezi koko kuntu vyayimeze na umunsi nagiye ndabatera inkuru ndatera inkuru umuvyeyi nuku nkavuga ivya mama nkavuga ivya mukuru wanje nkavuga n'ivya nyokuru partie maternelle bikaba bibaye uko partie paternelle mvuga sokuru wanje ni kuvuga ico kibazo co nigeze ngira ariko mu mutima nababaye uwo munsi je bwate baderanjije baje imbere banateza ko bandi uko nateye induru imbere koko je mfise ifoto gusa yonyene ya papa wanje nico sinzi isura iyo foto n'ubusi ndanayibuka niko gusa ko yambaye uniforme z'igisoda ndiko ndaraba mu kiyo nagiye imbere gufukama mu kiyo mbona umuntu ahagaze kujye nyene ku ifoto mbona isura ya Jean uniforme wa muri hagati kwa kundi kuri ya foto ca ndaduka ndarira abasha ndarira ku buryo ngira établissement yose yatwe kubimenya usa abajya bankadre nize ku lycée de la dignité litera bankadre benshi genre bankadreuse na umugabo umwe nyene mu préfet de discipline cogi baranyumvirije bambwira ati wihangane bantu benshi asibazo gusa wige kwihangana meshe narizo uwo munsi gusa nashe nihanda avuga ati kuba navutse ndabisanga uku jewe singamba mu victime sivyo ndakuze ko Imana yashoye kunkuza nkaba ngana uku nkaba ndiko ndiga reka mpeze amashuri hama nzoshobora kwibeshaho niyo hace haza
umuntu mve mu buzima bw'iwanje ko mama wacu akunda kutubwira uteye amagara hejuru mwese samagwiwe kandi yega umuntu ntazaraba ngo kubera uyu canke uyu unye kora ivy'iwawe yaciye ndavuga ati je mu gukora akazi nje sinziga nkenera papa wanje kubw'ibintu birebire kumubona niba bikenewe menye nabo tuvukana bitakenewe atanakimwe gikenewe vumye ko ntanakomeye ubu unye aho bigeze ni vyiza kumenya umuvyeyi wawe ukamumenya si isura basi simeye kumenya izina gusa ubundi bwo nta kindi ndakubone rimwe gusa muco usubira iwawe usa mu vyawe nibwo uzocupfa nzorira kubera ko uri maraso yanje ariko ima y'ivyo nta binda kasi ndakwanka zavyo ko uhuye n'umuvyeyi umushwanire hewe uzonumirwa sinzogushwanira gato we ndumva nta kibazo kinini vyaguteye mbe kuri mama wawe ho eske nta gisho gikomere yagize ku buryo wewe ahubwo ugira ingorane zo kumuvyeyi ubona umengo niwe yadeprimye gusumba wewe bon kuri jewe mama wanje sinigeze ndamubona kuri jagira deprime byo kudeprima ndetse no kuri mukuru wanje ndabibona ko mama wanje yari umuntu azi kwibesha ashaka ko yadeprimye ego ariko ntabitwereke ariko ubu niyo tugenda kubitahura buke buke kubera ko yahuye n'ibintu bibabaje biramubabaza tukana ko bimubaje ko yako bija gusana ivyo wacu ariko ntivyigeze bimudeprima ku buryo twebwe ca tugira ikibazo oya mama wanje vraiment yari intwarikazi niwe yaca intwarikazi yatureze neza ndetse ndanashima ko utuna abana mbega nakaye kajambo wumva wobwira abana bari mu bwo buzima kubera ko hari ikigene twakoze nabazina twa turavuga tuti hariho umwana akura ba mu bintu muga ntavyakire wewe ku bwawe nk'Imana itakugirira ubwo buntu we niye manuro habasi canke akajambo w'abo bana bari mu buzima byagoye kwakira canke bavuga bati bana we ni wivuge shane kubera ko ufise mama wawe maybe waye kwa soko nanyo kubaka kwitaho hari batagira bitaho beshe bari mwibarabara bantu b'Imana sindabwiye byose ariko ibintu birebeye sivyo nabaye mu muryango nkuko bajina babaye mu miryango bavuze ku bantu babaye mu miryango ndage kuba mu miryango ntivyorosha ntivyama vyera hari gusanga atanicera kiba kinahari kandi ukaca wibuka ko atana family jewe vyarambayeho sivyo sinabivuze ariko je nteye kuri ikibazo ko ndabigira ikibazo maze gukura gatoya ahantu mba sinoza ngo mvuge ibibi vyaho ntivyokunda ariko navyiza birahari kandi byose ndabishima sivyo ariko ndabwiye ntivyoroshe ntivyoroshe nivyabandi vy'uko umuntu avuga ati sindage ntayindishwa urumva ibigushikira ku mutima nivyo musanzwe yabikonda kuko je maze kugera mu ibibazo muvuga ko vyagiye ko abasokuranje apfuye muri 2016 nari ngiye nanje nayimejeje ko yapfuye mu kwa gatandatu 2016 aho nyene mu wa gatandatu nari mu byazonge yanje mu windwi no kuvuga ibintu byo gusabwa bikenera umukobwa do base nari kuvyironderera bukebuke nari mwindi umuntu akora kuva nkiri muto cane mpamvu ndumukozi cane ariko vya ndivyo ku mutima bimwe bisanga ari bikomera ukorana ku mutima si cane no kuvuga ibikomera uvuga ko mfise ku mutima ni vya bindi byashikiye nkuze mvuga ati ibi nona bi résoudre basi nona bitorera inyishu ariko birambabaza kuba vyarabaye ariko nivyombere igikomere vyatango vyegereza umutima ekada ariko ndabwire biragoye cane rwose kino bahanura cambere Jesse abana nakuranye n'umuvyeyi n'abavyeyi bamwe Josh banagize abantu bashagiye bamanura n'abantu babigisha umva je nagize ahantu abavyeyi donc kino babwati mutara yuko umuvyeyi sujya mu bana mu nzu sujya yakuvyaye no wawundi ngira muhuru wamwigisha kwigisha uryashaka kubera umuvyeyi kurya akubaza ko wafunguye ko ibikene byose bihari wawundi aguhanura ntaba wamwigisha ngo agukubite asha ngo ukoze ikosa ritagukubita ndakubwira ati barabivuga uri muhira ufise abavyeyi bo muhira akugiye kwishuri sabe abavyeyi bo kwishuri vraiment je barambe abavyeyi cono aho nura rero ni kimwe mwiyakire
first ni ego hama mugire vision mugire igicapo cy'ukuntu mushaka ubuzima bwanyu buzoba nimumara basi kubwati tugaturondere muge mugire n'igicapo c'urugo rwanyu kuvuga ati ca kindi je cambayeko ikizoshikira umwana nje nzovyara sivyo ica gatatu wige kumenya yuko nta muntu azogukunda canke azokwiyumvira ko cyane gusumba wewe nyene no kuvuga ikizogusha nk'ubu unye nagira ngo umuntu aja kumbwira ati ngo yanse kungurira impuzu yanse kungurira yako Texas kugira amavuta yego cemba barango ko vyanse ahubwo novuga ati ahubwo biri ngombwa kubera kugira nyigisha ikintu kanaka nje kuvyironderera ubu ndakuze naje ishuri nashoye kwiga ndakuze ubunye ndashobora kurondera akazi nkakora nta kintu ncatazi ego je numva ikintu nshakane nobongererako nuko kuye kumenya ko ivyo bibazo atari wewe wenyene ufite rero nkagira ikibazo bakaca bibaza ati ni jeje nyene ahubwo ari nafise byinshi kurusha ivy'iwawe rero je namambwira abantu yo mvugira udeprime cyangwa ngira usare ibwire ko hari uwundi muntu no munsi yifuza kuba muri yo aho uri wewe nakuze mvuga nibijanye ariko nikana kavuge ego nakunze mvuga ati nta ukundwa na bose kandi nta wankwa na bose nahise ari Yesu yarafise abamwanga je ndinaka ku buryo vyoba neza cyane bisigura ati menya yuko nawe muvyeyi nimba kwanka n'umuntu simana wewe nimba urukiciga menya wige ushe no kubaho ufise ahantu basi bakugaburira je nagize bwa buzima bwo base nafise aho ndara aho fungura n'ishuri ibirenze ivyo ntubabaza Cycy ntitwobimara nukowe ntitwobiheza reka nizere ko ubu byumvise bizogica bimufasha kandi basenga Imana kandi merci pour ton témoignage nivyo gahunda ariko birabaye buje kubera ko ari ikintu bizokwigisha uko urabiraba mvuga ubuzima bwanje gake sira nibaza ko nabivuga ari imbere ya kamera ariko ndabivuze kubera ko bifise ikintu vyanyigishije nta gikomere kimwe c'umuvyeyi n'umwe fise ariko vraiment musenge hama mugire n'urukundo hama muzege gukumbura ntuzomere nka jewe big up sana bye ciao ciao